kirakongombotse kirasenyaguritse Babuloni ca gisagara gihambaye. bantu banje nimuviwe, mwoye kwifatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Inkomoko y'ubupapa, igice ca kabiri. Mugenzi, urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ibyiza c'uno musi. Muri kumwe na mwene so Jimmy Nishimwe, yaje kuba imbohe ya Kristo kugira ngo ntihagire ikindi akora atari kwamamaza ubutumwa bwiza. Icigwa cacu ni kumenya inkomoko y'ubupapa hamwe n'akahise k'ishengero rukristo, kandi tugeze ku gice ca kabiri. Dusenge. Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze cane kubw'urukundo rwawe udukunda, kandi utwemereye yuko tuza imbere yawe ku birenge vyawe kugira ngo twigishwe nawe. Aba ni jewe yamara Mwami ukuri wifuza yuko ubwoko bwawe bumenya, abe ariko udushikiriza, kandi ugutahura kuvuye iwawe mw'ijuru, aba ariko kuba ku mugabo n'umugore, imisore n'inkumi n'abana bato bagiye gukurikirana kino cigwa, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, nkugira ndaguhe ikaze mu cigwa cacu giherutse, ukaba utagikurikiranye, ndaguhamagarira kubanza kugikurikirana. Biroroshe, ukanda aho handitse izina mu gihugu c'ibyiza TV, kuri Facebook ni hejuru, kuri YouTube ni hasi, hama uca ukanda kuri video ucubona igice ca mbere. Mu gice ca mbere twarabonye incamake, none rero ubu turashobora noneho gutangura. Duhera hehe? Uno musi tugira turabe inkomoko y'ishengero Kristo. Abakunda kuvuga ko papa wa mbere ari Petero babisoma hariya muri Matayo 16 ku murongo wa 18. Yesu yabariye Petero ati, nanje ndakubwira yuko uri Petero, Kefa, ibuye, kandi kuri urwo rutare nzogubakako ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ubu rero abantu baca bumva yuko Petero yahawe ubushobozi bukomeye, maze baraba ubushobozi papa afise, bakaraba na buno bushobozi Petero yahawe, bagaca babwitirira umupapa, bagaca bavuga bati rero twisunze ubu bushobozi buhambaye, Petero niwe papa wa mbere. Ariko reka ndababwire, Petero ariyo Kefa, bisobanura ibuye, ariko Yesu yerekana ko ishengero ryiwe rizokubaka ku rutare. Ibuye hamwe n'urutare biratandukanye. Yesu yerekana ko Petero ari buye, kandi ntago ari Petero wenyine ari buye. Yamara ishengero Kristo ryoyo ryubatswe kuri Yesu, kubera yuko Yesu niwe rutare. Mugenzi, ntabwo Petero ari we buye wenyene. Intumwa Pawulo yarabisobanuye neza. Abanyefeso igice ca kabiri umurongo wa 20 gushikana ku murongo wa 21. Kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana,
Kristo Yesu ari we buye rigumya ifuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, twisunze ano majambo y'intumwa Pawulo tumaze gusoma, duca tubona ko Yesu ari we buye, ari we rutare rugumya ifuruka. Ishengero rukristo ryubatswe kuri Yesu, ntabwo ryubatswe kuri Petero. Hama Petero nibuye mu mabuye ya mbere yubatswe mu ishengero rukristo. Tubona Petero arimwo, kandi n'izindi ntumwa uko zari 12 nazo nyene zubatswe kuri Yesu. Maze abagiye babwirwa ubutumwa n'intumwa nabo nyene bahindutse amabuye bubakwa kuri iryo shengero rikristo. Kandi bagenzi, natwe abakiriye ubutumwa mu nyuma, natwe twubatswe kuri iryo shengero, kuri ayo mabuye nyene y'itanguriro. Kandi natwe usibye gusa ko tutari amabuye y'itanguriro, kubera yuko tubayeho mwa kino gihe, ariko natwe turi amabuye. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya wo kwigera usoma bakakubwira yuko Petero yigeze yitwa izina rya Papa. Kandi nta n'ahantu muri Bibiliya wosoma werekana yuko ishengero ryubatswe kuri Petero. Petero n'amabuye nk'uko nawe uri buye, ariko wewe ni mu mabuye y'itanguriro. Arizo ntumwa Pawulo yerekana, arizo ntumwa. Ntabwo intumwa Pawulo ivuga ngo ariyo ntumwa Petero, ariko arizo ntumwa. Yesu nawe niryo buye rigumya ifuruka. Yesu Kristo nirwo rufatiro. Kuri we niho ishengero rikristo ryubatswe. Ikinyamakuru Wikipedia, encyclopedia Wikipedia ivuga ngo Agatolika n'aba-Orthodoxe bafata Petero nk'umupapa wa mbere. Imvugo iratomoye cane kandi iratahuritse. Bavuze uku nanjye nca ndavyemera. Nibyo bafata gusa, donke nibyo bafata, barasipoza. Ariko Petero ntiyigeze yitwa iryo zina, nk'uko twamaze kubisoma mu Banyefeso. Ishengero ryubatswe kuri Yesu Kristo. Intumwa n'abavugishwa n'Imana ba mbere babaye amabuye y'itanguriro. Natwe turamabuye. Bagenzi, ndaganda babwire yuko Petero hamwe na Papa biratandukanye cyane. Bitandukaniye hehe? Bitandukanye gute? Igihe Petero avuze ubutumwa kwa Koroneliyo, muzobisoma hariya mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'10. Izindi ntumwa zaramucashe kubera yuko kiriya gihe bitari byemerewe kuvuga ubutumwa mu banyamahanga. Abandi bizera barahamagaye Petero, ibintu wakoze sibyo. Ninde muntu wo mwa kino gihe yo kubahuka akagenda imbere ya Papa hari i Roma akamubwira ngo Papa, ibyo bintu uriko urakora sibyo? Kubera ko Petero yisobanuye akisigura, nawe nyine agaca bugufi
akerekana uko byamugendeye hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice ca 11 biraboneka yuko Petero atahabwa icubahiro nk'igihabwa papa, kubera yuko papa yitwa yuko ari nyene ubweranda, ubweranda bwose buboneka kuri we, mu yandi majambo ntiyihenda. Ariko ngaha tubona Petero bamucaha yisobanura yicishije bugufi, bamudunuje bariko baramwereka yuko yakoze amakosa. Ibyo navyo bikaba bitokorerwa papa, ibyo navyo bikaba bitokorerwa papa. Menya neza yuko ishengero rya Yesu Kristo ridashobora kuyoborwa n'umuntu. Ibyo ntibikunda, nta naho byigeze gukunda. Ishengero rya Yesu rirongorwa na Yesu ubwiwe, niwe murongozi waryo, niwe mwungere mukuru waryo. Iyo habonetse mu bizera bo mu ishengero rya mbere, mu gihe Petero yarari, mu gihe Petero atari bwasinzire itiro ry'urupfu, abizera bo mu ishengero rya mbere baraja inama n'ingingo. Iyo habonetse ikitagenda neza, baca bagenda bagahurira i Yerusalemu, bakacigako neza, bagahanurana kandi bagakomeza. Uno mugwi w'abantu ba bene data baba bavuye mu turere dutandukanye ishengero ryari risanzwe rimaze kugiramwo, bakoraniye hamwe bagafata ingingo, mpemu w'Imana yaraba kuri iyo ngingo, gutyo uwo mugwi w'abantu batandukanye niwo Yesu yacamwo kugira ngo arongore ishengero ryiwe. Mu Byakozwe n'Intumwa igice ca 15 ku murongo wa 6 gushikana ku murongo wa 20 muzobisoma. Baraja inama n'ingingo, nta muntu yishira hejuru. Ntabwo Petero yaje imbere ababwire ngo murazi yuko ari njyewe mvuga irya nyuma, nta n'iyindi ntumwa yishire hejuru. Bose abahagarariye ishengero mu turere dutandukanye nk'abana b'Imana bakunda igikorwa ko gitera kija imbere, baraja inama n'ingingo. Igihe Yesu mu Vyahishuwe igice ca 2 yariko aravuga ivyerekeye igihe c'ishengero rya mbere, Yesu yarigereranije nka Simuruna, risobanura ic'igikundiro. Ryari ishengero ry'igikundiro, ryari rigizwe n'abagabo n'abagore b'intahemuka kuri Kristo, bari biteguriye kuyoboka umwami wabo, kandi ibyo umwami wabo abahimirije gukora, ico mpemu yaba abarongoreyemwo, bari abantu basabana na Kristo kandi bakanezererwa no gutegekwa nawe. Ubutegetsi bwa Kristo nibwo baba bifuza yuko buganza imitima yabo. Ryari ishengero rikura, ryari ishengero rikora ku rugero ruhambaye. Barakoze amavugabutumwa atandukanye, muzobisoma. Intumwa Pawulo yaragenda ikamara ahantu amasaha 3, ni kuvuga ngo 7, ariko aremeza abaho ijambo ry'Imana. Kubw'ivyo abakristo bashasha bamaze kugwira mu karere runaka, kugira ngo babagabanyirize urugendo, baca bahashinga ishami, maze mu nyuma iryo shami rimaze gukomera rigaca rihinduka urusengero. Barashinze ishengero ry'Efeso, bashinga ishengero ry'Ifilipine, barashiraho ishengero ry'Ikorinto, barashiraho ishengero i Roma, naho hari mu karere akarere kagoye kuvugiramwo ubutumwa. Tuzobibona mbere
no mu tundi turere twishi, kandi kira shengero ryaratoregwa abahagararira ibikorwa kuri iryo shengero. Mu Kirundi dushobora kubitwa abarongozi, ariko si kuvuga ngo nibo bari barongoye ishengero, kuko nabo nyene bari barongowe na Kristo. Bagenda bagakura kuri Yesu ibyo ashaka, nabo bakabihimiririza abo barongoye. Bari abagabo n'abagore bayoborwa na Kristo, kandi bakagendera ku nyigisho y'ukuri ariyo Bibiliya. Hagiye hongererezwa bungere biyongeye ku ntumwa. Baratora abazezwa shengero, baratora abadiyakoni hamwe n'abadiyakonikazi. Hariya mu cete ca mbere ca Timoteyo igice caho ca 3 muzobibona. Baba ari abantu basanzwe baba mu mihingo itandukanye y'aho ishengero ryaba rikorera. Ibyo babigira bagatora abantu batandukanye kugira ngo ishengero ntirirongogwe n'umuntu umwe, ariko rirongogwe n'inama no kuja inama. Barasenga bagashira Yesu imbere, maze Yesu akabarongora. Gutyo ni muri ubwo buryo ishengero ryaramutswa Kristo ubwiwe. Mu Vyahishuwe igice ca 2 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo w'indwi, byavuzwe kwa rino shengero byose byarasohoye ku ishengero ryo mwa kino gihe, ishengero ry'intumwa. Abizera bo mu ishengero rya mbere barakoze birashimwa, naho bagwanijwe n'intwaro y'abakayisari y'i Roma. Mwibuke yuko kubw'ububasha bwa Roma, Yakobo baramwicishije inkota, Petero baramubamba, kandi na Pawulo nawe nyene yarishwe. Yohana nawe bamaze kumuterera mu ngunguru y'amavuta bikaba iby'ubusa, baciye bagenda kumuterera mu kizinga Patimo, n'abandi baragiriwe nabi. Iki gihe co gushika mu mwaka w'ijana, ishengero ryari riri imbere y'intumwa, nazo zari ziyobowe na Yesu ubwiwe. Nta mupapa yari bwabeho, naho ruracukumbura, nta muntu n'umwe yigeze yitwa umupapa. Bene data babizigirwa kuri Kristo, nibo bari bahagarariye ishengero mu turere dutandukanye, kandi urwego rukuru, inama nkuru ihuje bano bantu batandukanye, maze nabo bagashira Yesu hejuru. Niyo yafatigwamwo ingingo z'uko ibintu bigiye gukorwa. Mugenzi, icigwa cacu kizobandanya, ariko nagira ndakubwire ikintu gikomeye. Uhereye mu ntango y'ishengero, nk'uko tumaze kubibona, ishengero rirongowe na Yesu bwiwe. Mbega urashaka ko Yesu akubera umurongozi uno munsi? Yesu abamwizeye bakemera kumukurikira bose bagiye bagirirwa neza. Yesu niwe vyizigiro vyakubu hamwe n'akazoza. Ufise Yesu uba ufise byose. Muri runo rukurikirane rw'ivyigwa turiko turiga, ndaguhamagarira kwakira Yesu akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndaguhamagarira kumwitura kugira ngo abe ari we uremeka imitwaro yawe, haba imitwaro y'ibyaha n'ubugingo, haba imitwaro y'ibyaha. Yesu yiteguriye kukuruhura kandi yiteguriye kugutabara. Wugarijwe n'ibyaha, Satani yarakunyoshe, Satani yarakuboshe, ufise imitwaro y'ibyaha n'ubugingo.
ibyo byose bikuremereye, urashobora kuza kuri Yesu. Niba ushaka kwiyegurira Yesu, ushobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 669. Nanje ndakugirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze cane kino cigwa umaze gushikiriza ku bwoko bwawe. Tubonye ko ishengero ryawe yubatswe kuri wewe, muri wewe byose birashoboka. Ikintu cyose kitubatswe kuri wewe nta kamaro. None uhejeje gutanga umuhamagaro, uno mwene data arawumvise, nanje ndamusengeye. Kwizera kwiwe ntiguhere, kandi ubwo agiye kutwandikira, nanje ndaza kumumenyesha ibyo wifuza byose. Nanje ndaza kumumenyesha ibyo watugeze byose. Rema gushasha umutima w'abagabo n'abagore, rema gushasha imitima y'imisore n'inkumi. Mwami turakweretse imitwaro buri muntu wese yatanze, kugira ngo umwishure. Nutubere ibyizigiro byo mwiherezo, wame uduha kwama twiteguriye kugusanganira ubugiye kuza vuba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.